mugaro cacu no munsi nakuzaniye urutonde rwa filime 10 zaciye ku mbuga z'abarundi muno mwaka wa 2025 kugira ngo wewe nyene ubwawe umbwire muri commentaire mbega niye filime we yakubatse, niye filime yakwigice cyane, niye filime wakunze gusumba izindi, niye filime n'ubu wumva umenga yogaruka bosubira kwanza niyo uyiyumviriye wowe nyene ucutora YouTube ucutora telefone yawe ukaja kuri YouTube maze ukumviriza filime yawe wakunze muri zino filime 10. Reka no tutarandiriye ndakusomera no rutonde rwa filime iya mbere. Nuko bakunze Miracle TV 257 nyemera ntabwo ndabaramutse ndayivuza amahoro y'Imana abane namwe ndabibutsa ko ari one behavior scrap from JT Paradise KBBC muri komwe mu biganiro bya Miracle TV 257 no munsi mu nkunde cyo kuganira cyane ku bikorwa by'abakinyi ba filime byaranze uno mwaka byasohotse uno mwaka. Ndavuga ku mafilime mwakunze cyane gusumba yandi, ndavuga amafilime yahitinze cyane gusumba yandi muno mwaka. Nabazaniye urutonde rw'amafilime 10 mwakunze cyane muno mwaka. Ndashaka uze kuyandikira muri commentaire mbega we nihe filime yakubatse, nihe filime yakwigishije muri zino filime 10 nakuzaniye, nihe filime wakunze cyane gusumba iyindi. Numara kumvira kino ganiro ugasanga hari filime wakunze wandike muri commentaire izina rya filime nibyo wayikundiye muri muno filime maze utere intege n'abakinyi bayikinye kugira ngo ku mwaka uza bakuzanire byiza gusumba ibi wagiye ubona. Ariko inyuma rero yuko tugenda mu kiganiro neza na neza mu nkundire ntangure mu birize kano kantu gato hama tuce tubandanye twagiye. Inkuru y'umunezero sha abakinabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo cy'ubuvuzi kama cyitwa inshuti ya bose. yewe ikora gutyo ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abantu bose bagendana zandwara n'iziyo no kidondagura nkazima. Urabona abantu bose bafite indwara y'igisukari, gute, hypertension, amaso, infection, igitigu, hepatite B na C, amibe, umusipa, abafise ikibazo ca estoma, amafigo, ibibyimba, umugongo, rheumatisme, asima, kudadarara, iziba ry'imitsi, indwara z'urukoba, intandara, kumeneka umutwe bidahera, ingaburo ku bavyeyi bibungenze, kongereza ingufu ku bubakanye, imvune, amakonyera, sinezite, abana basobaho baryamye. Ico kigo kirabafasha cyane, benshi kimaze gufasha baragishingira intare n'abajya abantu byananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko. Ereka cya kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuze imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he? Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajana 736 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247. inshuti ya bose ni inshuti yawe. Okay, nkuko bisanzwe rero mwamaze kumva ko tuvuye mu kigo inshuti ya bose. Ikigo inshuti ya bose basanzwe bavura izo ndwara zose bwagiye mwumva hano kandi barizewe, bafise intahe, bafise ibishinga ntahe byinshi, bafise abantu benshi abashingira intahe ko ingwara bagiye bivuzaho zagiye zikira. Izo zose mwagiye mwumva, hariho n'izo mwebwe nyene ndazi mwumvise mwagira ubwoba mvuga ati izi ngwara tuzi ko zidakira nk'amakansera n'ibindi byinshi, ariko ndakubwira ko hariho n'intahe nyinshi zemeza ko izo ngwara zikira wituye ico kigo inshuti ya bose. Nuko rero nimba bakeneye, nimba ukeneye ko ufise uwa wagwaye canke nawe ubwawe wumva ubakeneye bakugira inama ku kungene wumva umubiri wawe mwino minsi, bakure inimero zabo ngizo hano maze mugende muganira byinshi. Rero tugaruke rero mu kiganiro cacu no munsi nakuzaniye urutonde rwa filime 10 zaciye ku mbuga z'abarundi muno mwaka wa 2025
kugira ngo wewe nyene ubwawe umbwire muri commentaire mbega niye filime we yakubatse, niye filime yakwigishije cyane, niye filime wakunze gusumba izindi, niye filime n'ubu wumva umenga yogaruka bosubira kwanza uyiyumviriye wowe nyene ucitora YouTube ucitora telefone yawe ukaja kuri YouTube maze ukumviriza filime yawe wakunze muri zino filime 10. Reka no tutarandiriye ndakusomera urutonde rwa filime. Iya mbere ni filime bataziriye Feruge. Filime bataziriye Feruge ica ku rubuga rwa Nsoro, ndibaza mwese murayizi. Ica ku rubuga rwa Nsoro bageze kuri sezo ya 5. Nimba warayikurikiranye mbega wayikundiye iki, mbega wize mwiki, mbega ni iki kintu wabonye gishasha canke ubona bokongereza mu bikorwa byabo, ni iki kintu wifuza muri 2026 bo gushiriramwo mu bikorwa byabo canke muri filime Feruge nyene, twandike muri commentaire. Filime ya kabiri ni filime batazira Mwamikazi. Filime iri kiraca ku rubuga rwa Vanilla Vin, nayo ni filime nayo nyene ifise byinshi yigisha. Mbega wewe nimba uyikurikirana wayikundiye iki, ino filime ikwigisha iki, ino filime nike kintu uyikundira cyo tuma unasura mu kuyiraba canke cyo gituma urindira umwanya bayisohorera kugira ngo uyumvirize filime Mwamikazi. Filime Mwamikazi nike kintu keneye ko bongera mu bikorwa bya Vanilla Vin, nike kintu ubona kigushimisha mu bikorwa bya Vanilla Vin, nike kintu wifuza ko muri 2026 utobura mu bikorwa bya Vanilla Vin. Filime ya gatatu nakuzaniye ni filime nyene yakorewe mu ruganda rwa Vanilla Vin bataziriye Data. Filime Data nayo ni filime mwakunze, ni filime yigishije abantu benshi. Mbega nawe nimba uyikurikirana nike kintu wayikundiye, nike kintu yakwigishije, nike kintu catumye wumva filime Data uyigize yawe uyikunda cyane, bituma filime Data umunsi wose uyikumbuye ucuza usimbira kuri wa Vanilla Vin ukayumviriza. Mbega nike kintu ubona bokongera mu bikorwa bya Vanilla Vin, nike kintu ubona muri 2026 utobura wavuze muri filime Data ariko utobura mu zindi filime Vanilla Vin agiye gusohora muri 2026. Filime igira kane ni filime bataziriye ngo Agatsirikwa Ntigahere. Filime Agatsirikwa Ntigahere ni filime iri kiraca ku rubuga rwa BMT Buja. BMT Buja no turayizi ko ari uruganda kandi rutuzanira filime ziryoshe nk'Intore Ntindi n'izindi. Ariko nike kintu catumye ukunda filime Agatsirikwa Ntigahere, nize nyigisho wize muri filime uri kuriga muri filime Agatsirikwa Ntigahere. Mbega nike kintu ubona bokongereza mu ruganda rwa BMT Buja canke nike kintu cagushimishije cyane utarasanga handi mu bikorwa bya BMT Buja, nike kintu wifuza kuronka mu ruganda rwa BMT Buja muri 2026 utabonye muri 2025 canke mu indi myaka yarenganye ariko wifuza ko muri 2026 kitobura bikorwa bya BMT Buja. Ahawe muri commentaire. Hama igikorwa caga filime ya gatanu, filime ya gatanu mu rutonde nakuzana ngo filime 10 ni filime bataziriye Ndahazi. Filime yaciye ku rubuga rwa GN Film hariya kwa Sabasi, ndibaza mwese mwagiye muyikunda. Filime bataziriye Ndahazi yigishije abantu benshi, yari mu butumwa bwinshi. Nimba wewe nawe uri mu bayikunze canke nimba nawe ukikunda n'ubu bigishika ukaza kumviza filime Ndahazi, nike kintu ukundira filime Ndahazi, niwe butumwa wizemwo, nize nyigisho wakuyemwo, nike kintu ukeneye ko bongereza mu mafilime aca kuri GN Film, nike kintu ukeneye kandi kuzobona nka gishasha muri 2026 mu ruganda rwa GN Film utabonye muri 2025 canke mu yindi myaka yarenganye ariko wifuza ko mu kuba bya GN Film ikintu tobura mu yindi myaka iri kiraza nka 2026 tugiye kwakira vuba. Filime igira gatanu ni filime bataziriye Akamuna, nayo nyene iri kica ku ruganda rwa GN Film, iri kikorwa mu ruganda rwa GN Film. Ndibaze nayo uri kuyikurikirana, ni filime ikiri shasha, ni filime ikiri hafi cyane ariko nimba uyikunda ufise byinshi uri kurigamo. Mbega nike kintu uri kuriga muri filime Akamuna, nike kintu nube butumwa uri kurakuramwo, nize nyigisho uri kurabonamwo, nibe ibintu bishasha uri kurabona muri filime Akamuna, nike kintu ugomba bongereze ushaka ko bokongereza
nike kintu kandi udashaka kubura mu mwaka wa 2026 mu ruganda rwa GN filime igira indwi turacyari muri rwa ruganda nyene ni filime yitwa Intango. Filime Intango nayo nyene irikica mu ruganda rwa GN filime Intango nayo ni filime duheruka kurangiza vuba ariko ino filime Intango nayo woba wizemo iki? Ino filime Intango nize nyigisho wakuyemwo? Ino filime Intango ni iki kintu wabonye kitakuryoheye muri filime Intango wari wifuza ko bohindura kugira ngo bazogihindure mu zindi filime, canke ni iki kintu wifuza ko bokongereza mu bikorwa bya GN filime mu mwaka wa 2026 tugiye kwakira mu misi? Okay, iki filime igira 8 ni filime yitwa Intore Ntindi. 2025 twarakurikiranye Intore Ntindi, navuga ko parti ya gatatu ariyo yabaye finale twayikurikiranye muri no mwaka. Bega niba wari umukunzi wa filime Intore Ntindi, ni iki kintu wabonye muri filime Intore Ntindi? Ni iki kintu wize muri filime Intore Ntindi? Bega Intore Ntindi yoba iri mu zagukundishije filime z'abarundi canke nimba ukurikirana warakurikiranye filime Intore Ntindi, ni iki kintu gishasha wabonye muri filime z'abarundi? Ni iki kintu kindi utashimye muri filime Intore Ntindi kuva ku ntango kugeza irangire? Bega ni iki kintu wifuza ko bokongereza mu ruganda rwa BMT Buja muri mwaka wa 2026? Munarya muzi ko Intore Ntindi twayikurikiraniye mu ruganda rwa BMT Buja ariho twayikurikiraniye. Okay, filime igira 9 ni filime bise Impano. Filime iri kiraca ku rubuga rwa Abel Nduwayo. Ino filime nayo nibaze ko ari benshi ko barayikunda, muri benshi muri murayikunda. Mbega nawe nimba uri muri benshi ko barakunda ino filime Impano, wowe wayikundiye iki? Ino filime uyikundira iki? Nize nyigisho ukura muri filime Impano? Nubuhe butumwa filime Impano iri kiragusigira? Nike kintu wakunze muri filime Impano? Nike kintu wagaye muri filime Impano? Nike kintu udashaka ko bazogarukana mu ruganda rwa Abel Nduwayo muri 2026? Canke nike kintu wifuza ko bakomeza muri 2026 kikuryohera gusumba ibindi mu bikorwa byose bica kuri muri no ruganda rwa Abel Nduwayo? Filime igira 10 mu rutonde rwa filime naguteguriye zaciye ku mbuga z'abarundi muno mwaka ni filime yitwa Ciramunda. Filime Ciramunda ni filime yaciye mu ruganda rwa Mimi Mihaye. Ndibaza mwese mwarayibonye, mwagiye muyikunda, ariko harabayikunze gusumba abandi. Mbega wewe nimba uri mu bayikunze filime Ciramunda wayikundiye iki? Nube butumwa yagusigiye? Filime Ciramunda nike kintu yagwigishije? Yoba iri mu filime zagukundije gukunda ibikorwa by'abarundi? Nimba koko filime Ciramunda yarakuryoheye, nike kintu wayikunzemwo? Nike kintu wayigayemwo? Nike kintu wabonye muri filime Ciramunda utifuza ko Mimire yogarukana mu bikorwa byiwe mu myaka igiye kuza, cyane cyane 2026? mu kuba Mimire agiye kudusera muri 2026? Nike kintu wabonye muri filime Ciramunda udashaka ko Mimire yosubiza mu bikorwa byiwe? Canke nike kintu wakunze wifuza ko Mimire yogikomeza akacongera imbaraga kugira ngo kikuryohere cyane gusumba? Nibaza ko rero ko urutonde rwa filime naguteguriye rusa ni filime zahitinda cyane gusumba izindi, rusa ni filime zamenyekanye gusumba izindi. Mbega izamaze guhera wewe wazikundiye iki? Izikibandanya nazo nike ikintu ukizikundira gituma wumva woguma waguza amamega ugakurikirana filime z'abarundi, ugazikurikirana n'imbaraga nyinshi, ukabakurikirana wumva nyene wishimye, ahubwo iyo baciriwe kusora filime ukumumenga wo basanga aho bari ukabashwanira canke ukabibutsa ati nimure kuri no filime? Rero nibatsa ko tuzohura mu biganiro byata. Ndabakunda cyane, nabwiye ko yari Miracle TV 257 ni me one boy baraskira mwa muri kumwe kuri micro. Ndabakunda cyane, ntimwibagire gukora subscribe, like na share, amakomantere yanyu ndayarindiranye gishika, maze azogenda shikira n'abanyene zino filime mwaze nabo babone ubutumwa mwipfuriza. Ndabakunda cyane, hasta la vista.
Simo Babwe. kombo nukokoye Hey. uwafashe yampaye isuka rero Yego. ewe Sa. kumbi biriko biraba muri ca kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose Yego. ntavyo wamenye kimwe caho igitega None. nukuri kuzima nkamenya namba erega uzoga ivyakenye ikigo inshuti ya bose Yego. basigaye bagira sona na masaje Wiki. bakoresheje za mashini karuhariwe Oya. zimwe zikura ubucafu mu mubiri Barira. bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara Yego. izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri Barira. bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza hewe Sa. ca kigo Hey. kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ivyo usanga bizimba mbewe urakomeye inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 247 canke kuri 79 766 951 kaze namwe mu gacemwo.